twitoreye mu Rwanda namwe hirya no hino mu mashure yo muri diyoseze yacu, tugira ko tumusaba mbere ngo yitorere muri ubwo rwaruka nyene n'abandi asangiza ku buzima bw'ihevyi bw'uyo mwana wiwe nyene. Nico gituma mubona turi kumwe n'abashiki banyu bari mu manovisiya abiri twagabiwe muri diyoseze yacu. Umukama Yesu ati ntawe ushobora kunyegera data yantumye atamukwega kwezi. Muri ngaha kuko yabakwega kwezi. Abashiki bacu bari muri ayo manovisi abiri kuko data yabakwega kwezi. Ntawe ushobora kwegera Yesu Imana Data Umuremyi tamukwega kwezi. Mugabo Mukama Yesu yarongeyeko ati ntawe uja kwa Data atanciyeko. None rero mu kumara urubanza rwatuzanye nta kindi twari guherako atari kumwakira ngo tube umwe nawe tubashe gusaba Data twumvirwa. Tumwakira dute? Tumwakira ubwa mbere twemeye kumutega abiri kuko ari ijambo w'Imana. None murabona ko ari byo turiko turarambura, turiko tumutega abiri. Aratuyagiye atubwira ko ari umwungere mwiza yigura intama ziwe, kandi koko yaratwiguze mu kudupfira ku musaraba. Mwumvise ingene Petero amushingira intahe atubwira ati we nyene ubwiwe yarikoreye ibicumuro vyacu mu mubiri wiwe, abambwa ku giti kugira ngo dupfe ku gicumuro tube bazima mu butungane. Ati inguma ziwe nizo zadukijije. Agaca agira ko ati erega mwari mwazimiye nk'intama, ariko noneho mwaragarutse ku mwungere abazigamira imitima. Kubera iki? Kubera ko yadupfiriye ku musaraba, akegeranya akungira ubumwe abantu bose. Birakwiye rero kandi biratunganye ko turirimba kurya twabigize tuti Umukama niwe mwungere wanje ntaco nzokena. Yapfuye ku musaraba yabanje kugira isakaramentu y'Ukarisitiya kugira ngo abigishwa biwe bategere ko apfuye yitanga wese ngo asigare aremera mu bamwakiriye, abahindure base nawe muri uko kwitanga kwiwe, ngo abantu bamenye ukuri kw'Imana n'uko ubukiriro bwabo. Yatagira Ukarisitiya ntitwomenye umutima yapfanye ku musaraba, ntitwomenye igituma yemeye gupfa ku musaraba, azi neza yuko uko Abayahudi babitegera upfuye ku musaraba waba wavumwe, waba uciwe mu gihugu cy'Imana. Arabyemera
yabanje kugira ukarisitiya rero kugira ngo dutegere ko abyemeye kugira ngo yitangire abantu bose abibwira yuko batowe n'Imana bari mu gihugu cyayo n'abo bita ngo ni ibivume batagenewe banyagupfa. Tumenye ko yapfuye ngo twese dushobore kunga ubumwe nawe asigara abonekera muri twebwe. Tumwakiriye rero tuba twemeye yuko ibyo birambuka muri twebwe. Nicyo gituma iyo tuvuye gusangira turahindukira tukagenda tugana bene wacu. Ntituba twameze amahembe, tuba dusa kwa kundi mugabo tuba tubaye abandi Kristo, abandi Kristo bo gukiza bene wacu, kugira ngo ntitwigere twibagira uko kuri, ntitwigere twibagira iyo ngingo. Araheza akitorera muri twebwe abo yikorako mu kubitwibutsa. Mwibuke ibyo Luka Mweranda na Mariko batubwira ngo dushikirize inkuru nziza y'uwo Yesu. Luka Mweranda araheza akagira ati muri iyo minsi Yesu yagiye gusengera ku gasozi, araheza amara ijoro ryose asenga Imana. Bukeye ahamagara abigishwa biwe, araheza abatoramo 12 abita abatumwa. Ati nabo naba: Simoni yataziriye Petero, Andreya mwene wabo, Yakobo na Yohani, Filipo na Bartolomeo, Matayo na Toma, Yakobo mwene Alfayo, Simoni yitwa umunyabwira, Yuda mwene Yakobo na Yuda Isikariyote yahavuye aba umuhemu. Umwe wese mu izina ryiwe. Nabiragenda babwire bana bacu, reka mbere ndabibwira nanjye none ndabibwira n'aba basaserdoti, ababyeyi banyu b'umutima. Ibyo Yesu yagize icyo gihe nibyo agira n'uno munsi. Tereza amaso murabe aba mubona ngaho kwa Ritari. Turi ngaha kuko yadutumbereye akadutora mu bandi, umwe wese mu izina rye. Turi ngaha kuko yabitugiriye, turaha kuko yaduhamagaye mu izina natwe tukitaba. Nagomba mbere y'abantume bana bawe murerewe ngaha, nimwaba mutari bwabigire muzotumbere bajya mwatowe ngo babere ababyeyi b'imitima, mubabaze muti mbega wewe wiyumvisemo gute ijwi ry'Umukama? Muganire nabo mubabaze ingene biyumvisemo iryo jwi, gushikaho bemeza ko ari we abahamagaye. Sinkeka ko bazobabwira yuko babyumvise mu mutima wabo. Nta n'umwe azobabwira ngo jewe naronse telefoni. Nta n'umwe azobabwira ngo nari nsinziriye nka Samuweli hanyuma numva umuntu agiye imbere y'icyumba ahamagara Yosefu, Celestine. Bazababwira bati nabyiyumvisemo mu mutima. Nicyo gituma Papa
Leo wa 14 umuvyeyi wacu umusubizi wa Petero Mweranda yaturungikiye inyigisho iryoshe cyane adutumirira kwitwararika kwinjira mu ibanga ry'imitima yacu kugira ngo twumve ijwi ry'umukama tumenye ingabirano aduhamagarira. Nta bundi buryo buhari. Muri iyo nyigisho yiwe ahera ku kutubwira ati insiguro y'iryo ritazirano ngo umwungere mwiza. Insiguro yaryo ni uko Yesu ari mwiza, atari ubwiza bw'umubiri. Murabona ko bahora batwereka amasanamu umbure yafatiye ku ishusho babonye kuri ya shuka yari yitutse bavuga ko yatowe hariya muri Israeli igahava ijanwa hariya i Torino mu Butaliyani. Mugabo icyo gihe ntabafotora nk'aba bari. Ubwiza bwiwe rero ni ubwiza bw'umutima. Nicyo gituma Papa atubwira ati ni umwungere atangarirwa ku buryo abamwitegereje babona ko ubuzima ari bwiza ku bamukurikiye. None ntimubabona ngaha abikira ni mu bantu, hari aho murabona ko bagorewe muri ubwo buzima mukagira muti uyu twama duhura yankabiranye mu maso, niyo batarwaye nta musoga agendana ku mutima hariho agahazi. Yesu ni umwungere mwiza kuko afise igihagararo giteye igomwe akwiye gutangarirwa, kandi abamwemeye bakamukurikira ababyarira ubuzima bwiza. Papa ati kugira ngo umenye ubwo bwiza amaso y'umubiri cyangwa ibyo dufatira ko mu kubona ubwiza ntibihagije, harakenewe ukwihweza n'amaso y'umutima. Ushobora gufata akanya akumviriza agasenga akemera kumurikirwa na Yesu wenyine ubwiwe, niwe ashobora kuvuga nta gukeka ati koko Yesu ni igitangaza, arakwiye kwizigirwa. Kumwe nawe ubuzima burashobora kuba bwiza. None rero nanjye ndashaka gukurikirana inzira y'ubwo buzima. Egome ntibishoka biza ubwo nyene, mugabo buke buke aragushikana ku rugero rw'uko ubona ugira uti sinahushije inzira, none umunsi wose aba musubiremo guhitamo, nohitamo we kuko ari igitangaza. Papa ati kwitwararika ubuzima bw'umutima nico dutegerezwa gutangurirako mu butumwa bw'itorwa no mu kwitangira ubutumwa bwo kumenyesha ubuyobozi. Kwitwararika ubuzima bw'umutima, ntimukaganye rero muvuga ngo aha mw'iseminari murikuko kwegera intebe, murikuko kuja gusenga, mubonye kitabacaho ntimutinye gutumbera patiri mukuru mumubwire muti jewe nawe abavyeyi banditse ngaha ahasi wanje. Ukwitwararika ubuzima bw'umutima nico dutegerezwa gutangurirako. Umuhamagaro
wamutangurira mu kubona no mu kwiyumvamo urukundo Imana idukunda. Kwiyumvamo Imana rukundo, Imana ituzi uko turi, Imana iharura n'umushatsi wo ku mutwe wacu, kandi itegekaniriza umwe wese inzira yiwe y'ubweranda n'ubutumwa. Ariko uko ituzi niko yifuza ko natwe tuyimenya. Duhamagariwe rero kumenya Imana, nta bundi buryo dufise atari igisabisho, atari ukuzirikana ijambo ryayo, atari ukuyimbaza amasakramentu mu buzima bw'Ekleziya no mu kugerageza kwitangira abandi. Ukumenya Imana gufata ku mutwe ngo ushobore kuyagira abandi amazina yabo. Ukumenya Imana kwihinyuriza ibyo dukundana, ukabyihinyuriza nawe uri kuragerageza kwigorera abantu. Iyo hageze bya bikorwa by'isuku, ntiwiganyire, wumve yuko uri kurangura igikorwa cy'urukundo kugira ngo uwo mubana uyo nyene mugendana ahimbarwe no kuba ngaha kuko hasukuye, nawe uhimbarwe no kugira uti harimo intererano yanje, kuko iyo ntaterera ntihaba hasukuye kuko. None rero bana bacu, umuhamagaro utangurira ngaho mu kwitwararika ubuzima bw'umutima. Niho uba uhaye Imana akaryo ko kuguhishuka icyo yakugeneye, kuko ntizobiguhatira ko izobiguhishurira ari uko uyihaye uwo mwanya, ukayibera uwo mwanya, ugasenga, ukagira ijambo ryawe. Nicyo gituma rero mubona tubamenyereza kuzindukira mu isengero, mukagororeza mu isengero, mukajya kuryama mubanje gukebukana n'Imana. Niko kuyiha uburyo. Ikindi Papa ashaka ko mwategera natwebwe twibutsa, ni uko umuhamagaro atari intambwe umuntu ashikira ubwo nyene, cyangwa intambwe idahinduka. Guhamagarwa, uwuhagawe agenda arahinduka, kuko aca mu bihe bitandukanye, tangura kubiyumvamo, kumbura ukimuna kw'ishure y'intango. Abatari bake muri bagenzi baba Manuel na Yonasi bahora bambwira ko bahimbarwa babona umusaseredoti kwa Rutanga. Agira bati ntibajya abana baja gukorera barahiriwe, yemwe bashobora no kumukorako. Icyo mpa nanjye nkamwegera. Umuhamagaro urakura. Guhamagarwa gufata igihe, mugabo kugasaba yuko dushishikara kwiyereka Imana ngo ntiturondere ngo itubure. Bidusaba kugumana na Yesu, korohera mutima mweranda agakora mu mitima yacu no mu byo turimo mu buzima bwacu. Bidusaba kwisunga umuco w'ingabirano twaronse. Mwumvise nuko ntamuzi izina, nari kumuyaga mu izina yatubiriza we, niyo singabirano. Mu gihe yitanga aririmbiza we, abahaye umukama afatira kugira ngo amwishuke icyo amwifuriza, icyo amugeneye mu buzima. Niko ntiyavuye ngaha
abyumvise. Mugabo sinotangara ejo nahigereye ejo sinzitare avuga ati jewe narigeze kuririmba izaburi mu mbuga y'imisa, ati kumva icyo gihe nariyumvisemo ko umukama ampamagarira ikirenge. Sinshatse kuvuga ubusaseredoti gusa, mwumvise mu ntango ko ngira ndi turakeneye abakristu barayite bemera kwitangira bene wabo ngo bashikane umwambiro w'inkuru nziza mu bisata bitandukanye by'ubuzima. Papa rero ashaka yuko twitwararika gushamikira kuri Yesu, niwe muzabibu natwe turi amashami. Ubuzima bwacu bwose butegerezwa gushinga imizi mu bucuti bukomeye kandi n'ukuri dufitaniye n'umukama. Agaheza akavuga ati rwaruka nkunda, ndabahimirije gukomeza ubucuti umwe wese afitaniye n'Imana mu gisabisho cya misi yose no mu kuzirikana ijambo ry'Imana. Fata akanya mwumvirize, muganire n'Imana, niho ingabirano y'umuhamagaro wanyu izokomera ikabahimbara kandi igatanga ibyama byinshi ku neza ya Ekleziya n'iy'isi yose. Ese Bikira Mariya we karorero mu kwakira mu mitima ingabirano y'Imana, akaba n'umubyeyi atwigisha kuzirikana dusenga mu kuri. Ese yokwama abaherekeza muri urwo rugendo. Muze rero basaseredoti bihebeye Imana, bavyeyi ba Kristu barayita umuryango, reka namwebwe nyene rwaruka twerekeza amaso yacu kwa Rutari, wa musaraba Yesu yadupfirako, tumusabe ukwitanga kwe ubusa, turonse abo yitoreye mu rwaruka rwacu bemera gusangira nawe ubusaseredoti busuku n'ubuzima bw'Yesu, batirondera mugabo barondera ininahanwa ry'Imana n'ubukiriro bwa bene wabo. Amen.